Haleluya, Yesu nashimwe bene data bakunzi aho muri hose. Umwami Imana naduhana umugisha namwe. Nitwa Chaine HABONAYO, nongeye gushimira Imana kubw'uyu mwanya Imana impaye kugira ngo nsangire namwe ijambo ry'Imana. Yesu ahabwe icubahiro. Reka dusenge. Bwirukiro Mana, ndi imbere yawe ndakwinginga muri kano kanya ngufate volant mu izina ryawe ryera Yesu, undongore, unshoboze, unkoreshe, uzoba ukoze. Icyo nanse ni Satani n'ibikorwa byiwe byose mu izina rya Yesu Kristo bitsindwe. Uhoraho Mana, ngwino ungirire neza kandi uhezagire mwene data nkurikirana, gira ubuntu kumva ico ushaka kuri we. Urakoze mu izina ryawe ryera Yesu, amen. Haleluya. Uyu munsi tugomba kuganira na bene data bambajije ku vyerekeye umuhamagaro, ngo ni gute womenya ko ufise umuhamagaro, ngo ni gute womenya ko Imana yaguhamagaye, ngo mbega wumva ijwi ryayo canke naho wumvira ijwi ry'Imana riri mu mutima. Imbere yuko novuga ivyo bintu, hariho ijambo ry'Imana rivuga ingene Imana yahamagaye abantu. Kandi abantu uko bahamagawe ntibahamagawe kumwe. Umwe tuvuge Paulo, umukozi w'Imana Paulo, uwo dusoma hariya mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa 26, uriya murongo umenga n'16 canke 18. Nkanda harabe neza abari we duhagararako kugira ngo tuvuge iby'umuhamagaro. Byakozwe n'intumwa 26, n'uriya murongo w'18 canke duhere ku murongo w'17. Duhere ku murongo w'16 ngo ariko va hasi hagarara n'ibirenge vyawe, kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ndagutoranye. Haleluya. Nkugire umukozi wanje, n'icabona co gushingira intahe ivyo umbonanye n'ivyo nzokwiyerekeramwo. Tubanze duhagarare ngaha ngo va hasi uhagarare n'ibirenge vyawe, kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ndagutoranye nkugire umukozi wanje. Kugira umuhamagaro rero ni ugutoranywa n'Imana kugira ngo ube umukozi w'Imana. Ube umukozi w'Imana, ugenda uramuvugira. Aha turabona Paulo igihe yari mu nzira agenda i Damasiko, ingene Imana yamwiyeretse mu muco mwinshi cane mu gihe c'umurango, hanyuma uwo muco ukamuhwikira. Niho yumvise irijwi rimubarira ngo Sawuli, Sawuli, umpigira iki? Hanyuma mu nyuma aravuga ati haguruka rero, kuko urumva uwo muco mwinshi wari wabatuye hasi nabo bari kumwe, kuko Paulo ntiyari wenyene ico gihe, bari kumwe n'abandi. Rero Imana icimubwira ngo haguruka n'ibirenge vyawe. Imana ishimwe. Ngo haguruka n'ibirenge vyawe, ngo kuko igitumye nkwiyereka ari ukugira ngo ndagutoranye ube umukozi wanje. Rero kugira umuhamagaro ni ugutoranywa n'Imana kuba umukozi w'Imana. Aha tubibonye, uyu Paulo yamubonye mu gitangaza ku murango, izuba riva, yumva ijwi ry'Imana rimubarira. Turashishikara kuraba abandi ingene Imana yavuganye nabo. Mbese bose babonye nk'iyi gitangaza Paulo yabonye? Oya, abandi babonye vyabaye mu nzozi, abandi biba mu bundi buryo butandukanye.
naho tutaza kubivuga vyose, ariko turaza kuvuga abandi, uburorero bw'abandi bamwe bamwe. Yesu abahezagire. Uwundi muntu w'Imana twotanga ko akarorero ko guhamagarwa n'Imana n'umuntu yiswe Ezekiyeli. Dusomye mu gitabo ca Ezekiyeli hariya mu gice ca 2 turasangamwo ingene Imana yamuhamagaye ikamubwira ati ngwino ndagutume. Reka tuharabe Ezekiyeli igice ca 2. Haleluya. Ezekiyeli igice ca 2 hariya ku murongo wa 2 duhere hajya ku murongo wa 2. Haravuga nyene kuvyerekeye ukuntu umukozi w'Imana Ezekiyeli, Imana yari yamaze kumutoranya, mugabo iramutuma iti uzogende ubwire ubwoko bwanyu bw'Abisirayeli. Hariya ku murongo wa 1 haravuga ngo umutwe w'amajambo ni ihamagarwa rya Ezekiyeli, ngo arambarira ati ku murongo wa 1, mwana w'umuntu, vyuka uhagarare n'ibirenge vyawe mbone kugira ico ndakubarira. Aha naho tubona ko yararyamye. Imana ishimwe, iramuvyura. Turiko turaraba uburyo Imana yatumye abantu canke uburyo Imana ikunda gukoreramwo. Akivuga ivyo, akivugana nanje, mpwemu anyinjiramwo arampagarika, maze numva uwo avuganye nanje. Imana ishimwe. Yamubariye iki? Arambarira ati mwana w'umuntu, ndagutumye ku Bisirayeli, kwihanga ry'abagararije bangararije bancumuyeko hamwe n'abasekuruza gushitsa no kuri uyu munsi nyene, n'abana b'ishinyaguza b'imitima ikomantaye, abo nibo ndagutumyeko. Uzobabarira uti uku ni kuhoraho umwami avuze. Nabo namba bokumva canke batokumva, ariko rero bazomya yuko uwavugishwa n'Imana yabaye muri bo. Imana ishimwe. Yaramubwiye amajambo yandi menshi, aramubwira ati ntuzubatinye, bazogutuka, ariko nubwo bogutuka ntuzuje ku majambo yabo bakubarira. Abakozi b'Imana canke abahamagawe n'Imana barabizi neza ingorane bakunda guhura nazo. Bakunda guhura n'iki kintu co gutukwa, bakagutuka, bagenda utwaye message Imana igutumye bakagutuka, bakaguhita amazina yose bashaka. Nuko nyene bimeze. Izo ni ingorane umuntu akunda guhurira nazo mu muhamagaro. Ariko kandi ku murongo wa 6 ngo kandi nawe mwana w'umuntu, ntuzotinye amajambo yabo, niyo woba mu mikere no mu mahwa ukabana na za scorpio. Urumva ko bishobora gushika umuntu akaja muri situation zitoroshe zigoye. Abakozi b'Imana bakoreye Imana mu gihe ca kera barabizi ko babaye ahantu hatoroshe. Ibi barabizi neza. Ngo ntuzutinye amajambo yabo canke ngo uranduge umutima n'igitsure cabo. Hari igitsure gishobora kukuraba ukumva uti sinzongera, ariko kuko ari Imana iba yaragutumye, ibi byose uravyihanganira. Hanyuma nuko uzobabarira amajambo yanje, bo vyumva canke batovyumva, kuko arabagararije. Ariko weho mwana w'umuntu, niwumva ico ndakubwira, ntubu mugarariji nk'iyo nzu y'abagarariji. Asamika akanwa kawe, maze ico ndaguha ukirye. Ngize gutya, mbona ukuboko kugoroye kuzi yondi, maze mbona gufise umuzingo w'igitabo, akizingura imbere yanje, kandi cari canditsemwo imbere n'inyuma, canditswemwo intimba, amaborogo n'ivyago. Ezekiyeli nk'uko tubibonye
Ezekiyeli Imana yaramubwiye neza ati ibyo nkubarira ubyumve hanyuma uzobivuge, ati ntuzubatinye ntuzubumugararije. Ikintu kindi gikunda kuba kure ku bantu b'Imana batumwe n'Imana n'ubugararije. Hari igihe Imana igutuma ahantu ugatinya ati baba we no kubahuka gute no genda gute, ariko waramaze kumenya iyo Mana yagutumye ntutinya, ugendera ko cakubariye kubera yuko ubuze uti yarambwiye ko izobana nanje, ugahagarara ko cakubari. Imana ishimwe. Rero twariko turabira hamwe umuhamagaro ingene bimera. Turabonye ko Ezekiyeli Imana yaramusanze iramuganiriza. Uwundi muntu twotanga ko nk'akarorero ni Mose mu gitabo cyo kuvayo. Mose hariya mu gitabo cyo kuvayo igice ca 3, Mose Imana yaramwiyeretse ca gihe yari yahungiye Midiyani hariya kwa sebukwe, yari yagiye ngo kuragira. Hanyuma rero acabona igisaka gisha kiriko kirasha mugabo ntigitemuka, akabona kiriko kiraka umuriro mugabo kidatemuka, ngo aca kikamishwa no kukiraba. Muribuka ingene yumvise ijwi ngo rivugira muri ico gisaka rikavuga ati Mose Mose kuri ibirato byawe kuko ahantu hagaze arahera. Hanyuma iryo jwi rica rishishikara riramuganiriza ati numvise ugutaka k'ubwoko bwanje bw'Abisirayeli, rero nururukanywe no kuza ngo ndagutume ugende kubabwira. Mose yavuganye n'iryo jwi umwanya muremure kuko bavuganye amajambo menshi. Hanyuma mu nyuma Mose yarumva rwose yuko kuja imbere ya Farawo ari ibintu bitoroshe. Arumva ati jewe ndinde kugira ngo nubahuke kuza imbere y'ujya mwami Farawo, bishoboka gute? Jewe ntibikunda. Ariko bene data, ibi byashikiye Mose nibyo bishikira n'abandi. Imana igutumye uraraba uti byoshoboka gute? Reka da ntabyo noshobora. Umwe ati yewe gaye sinzi kuvuga, eheraba sinize amashure menshi, eheraba ntabyo noshobora, eheraba ndumuhererezi muhira, abandi bateheraba nta n'inzu ndubaka imuhira, eheraba ibintu byinshi cyane ushaka kuvuga, eheraba muhira nije baraba, eheraba biriya na biriya. Ibintu byo ku ingorane zama zihari na Mose yarazifise. Mose yavuze ati jehoho mfise ingorane mu kanwa ndagigimiza, sinzi kuvuga. None rero ibyo bintu ntabyo noshobora. Imana ishimwe kuko data wa twese nta kintu na kimwe adafitiye umuti. Mose igihe yayibarira gutyo ati ndagigimiza sinzi kuvuga, Imana yamubwiye amajambo akomeye cyane, ariyo nagomba turabire hamwe mu gitabo cyo kuvayo igice ca 4 ku murongo wa 11. Turaba ujya murongo ndaza kuvuga no mu mwanya wundi uza gukurikira. 4 ku murongo wa 11 haravuga ngo Uhoraho aramwishura ati ninde yaremye akanwa k'umuntu, canke ninde atera uburagi, canke ubupfamatwi, canke aho umuntu kubona, canke amuhumisha? Si jewe Uhoraho? Nuko none genda nanje nzobana n'akanwa kawe, ndakwigishe ibyo ukwiye kuvuga. Imana ishimwe. Bene data nshuti z'umusaraba, iyo Imana yagutumye naho woyereka teheraba biriya ntuzotsinda Imana, kuko yagutumye yamaze kubibona ko biriya biri kujya nyene ubibona.
ariko umuti wa byose canke iki cari gikwiye nukuvuga uti mwami wanje Yesu ndaje, urakoze kuzobana nanje, urakoze kuzoshoboza. Nuko ivyo nivyo binezera Imana. Imana ntikunda umuntu akunda kunyinyurana nayo, oya, irakunda umuntu yubaha yumvira. Imana nishimwe. Hanyuma turabonye ko Akarorero Mose yayibwiye gutyo, ariko avuga ati sinzi kuvuga, ndagigimiza, ariko Imana imwishira ngo niyo ituma abantu bavuga canke bakabibirage, niyo ituma abantu babona canke ntibabone, niyo vyose biri mu bubasha bwayo, ico ishaka nico ikora. Wewe ubona uyu munsi, ejo wosanga ubaye impumyi. Wewe uhumye uyu munsi, ejo wosanga ubona. Nuko rero iyo Mana niyo kubahwa mu nzira zose, nta byo kuyihaririza nta biriho. Umuntu yarakwiye guca bugufi akubaha Imana mu buryo bwose. Nuko rero kuri mwene data yambajije ku by'umuhamagaro, urumva rero ku muhamagaro mu ijambo rimwe ni Imana iguhamagara, nta bindi. Ni Imana iguhamagara. Abantu barashaka kuguhamagara bakabona ko ushoboye biriya na biriya, ariko abantu baguhamagaye uzoruha, bizokunanira. Ariko Imana yaguhamagaye, iyo Mana ikaguhamagara, ikagusanga ikaguhamagara, naho abantu bokubona ntibanaguhamagaye nibuvuge gutyo canke ntibanagusengere, ariko ufise umuhamagaro w'Imana, iyo yaguhamagaye irazi ingene izogukoresha. Igihe nicagera iyo yaguhamagaye izobwira bariya bakurambike ko ibiganza bagutume ugenda ukore. Ariko niyo batobikora, iyo nyene yaguhamagaye izi nzira zose izocishamo kugira ngo ukore ico yakubariye. Kimwe gusa nuko yumvira. Imana ishimwe. Hanyuma hari mwene data rero yambaje ati none hamwe ati mbega canke naho nukumvira ijwi ryo mu mutima, hanyuma uhejeje kuryumvira ugaca uryizera, ati ushaka gukunda ikintu kumva ko ukunda kuvuga ubutumwa ukabikunda, ati none aho none ntiwosanga ari Imana iguhamagaye muri ubwo buryo. Jewe ico novuga nuko ibyo umuntu akunda ni byinshi. Hariho ibyo umuntu akunda, mugabo ibyo umuntu akunda bigera igihe bigahera, ukumva gose ikintu ukagikunda ukakibamwo, ahandi ukumva eka. Ariko iyo Imana yaguhamagaye ukumva ijwi ryayo ikakwereka ibimenyetso byinshi, ukagenda ukurikira iyo yaguhamagaye, ikimenyetso ca mbere nuko wanza kwanka. Kenshi ntushobora, ubona ko bigoye, ubona ko bidakunda, ubona ko ntibishoboka nyene, nuko nyene uvyumva. Gushikaho Imana ikugondoza ikavuga ati nzobana nawe, nzogufasha, ntutinye gutyo. Niko nabonye bikunda kumera. Ariko Satani akunda kwigana, akigana umuntu akamuha gukunda ibintu kandi akabigiramwo umwete, ariko acaruha vuba. Kandi umuntu akora atamuhamagaro afise, kenshi na kenshi urabibona. Ubibonera hehe? Ubibonera nk'iyo haje ikintu c'ingorane giteye, acaterera hasi akiruka. Igihe bigoye haje yumva nyene yotaka akomoka, nuko nyene. Ariko ari data yaguhamagaye, ugendera kwijwi rya data nyene, uti none ko bigoye aha ngirene, ngenze gute? Imana ikacivuga ikubwira ati genza gutya. Imana ishimwe. Reka rero navuze byinshi by'abandi, kumbure no bashingira intaye gato uko nanje numvise umuhamagaro wo gukorera Imana. Rero Yesu nabahezagire mu mwanya ca ndabashingira intahe uko nanje Yesu Kristo yampamagaye. Kumbure hari benshi bari babizi, ariko hariho n'abandi batabizi. Turaza kubikurikirana ku video ikurikira. Yesu abampera umugisha. Amen.